munsi wejo ibintu byararangiye umugwi wa Liverpool urabirangiza bafite urukino na Tottenham ravuga ati dushaka kinota rimwe gusa hari baraza abitwa ba Salah abitwa ba Cody Gakpo abitwa ba Sobota abitwa ba Makaristeri bati uko biri kose dutsinde urukino twitwarire kino gikombe igikombe rero cha 20 cy'umugwi wa Liverpool ku munota wa 12 Dominic Solanke kuri pasi yahawe nande na Madison James igisoro chambe ku munota wa 12 match umwanya muto ya gose ku munota wa 16 Sobosla ati nakubonye we Luis Diaz amuha pasi nziza hari imwana araserereka abayishizeyo kiba kimwe ku kindi haciye akanya Gravenberch mupira awutwara bamukorera ikosa ariko Makaristeri avuga ati buratembagara jeyo ndakwereke ibindi bisigaye atora umupira akubita imisire kabisa mu igori Vicario nta kimwe yabonye haciye akanya Cody Gakpo nawe naraza aravuga ati jewe se no hahera ku munota 34 ashiramo igitsindo bose bati tumurondere wa muntu wacu Salah ati Salah wewe ufite iminota ibitsindo 27 turatukuronderere baramuronderera biranga ariko ku munota 63 Sobosla ati jewe nakubonye ariko akubita Salah nayo ashirayo igitsindo ku munota 63 haciye umwanya iyindi pasi umukinyi hariya yinjiye amuha pasi kuri uyu mukinyi aravuga ati nakubonye amuha pasi ariko uitwa Destiny Idogi avuga ati sindakwemera kukwiza ibitsindo 29 abakoze ko rero aho rero bihera ari bitsindo bigera kuri bingahe bitanu kuri kimwe umugwi rero wa Liverpool urutahukanye igikombe ca 20 ukabuhambije nde ukabuhambije umugwi wa Manchester United nawe ufite igikombe 20 ariko icaryoshe kuri ivyo nuko Liverpool bavuze ati umwaka dutwara igikombe ca Premier League twari turi muri Covid twashoboye kuryoherwa n'igikombe ata muntu numwe ariko raturaba ata muntu numwe turyoherwa nawe ariko uno mwaka dutwaye igikombe imbere y'abafana bacu batwaye igikombe imbere y'abafana babo inyuma yaho ico baheruka muri 2020 hari muri Covid ntibashoboye kugicelebra hamwe n'abafana kubera iyo Covid nyene ariko kandi ni gikombe batwaye kikibamaze imyaka irenga 30 badakora kuri Premier League urabe kiriye gikombe ko kiba kigoye umuntu arakubisa Buraya atwaye bibiri mugabo muri championnat vyanse imyaka 30 Premier League ni gikombe kigoye cyane gutwara kuri Liverpool rero itwaye igikombe kigira 20 nkuko wavuze basubiye kwegera intebe y'ubwami bicaye ko hamwe na Manchester United mbona ko bazona ibakura kuko kuri kuraraba Manchester uko imeze iri kure cyane kuzosubira gutwara Premier League muga Liverpool yo urabona ko itanga ibimenyetso yuko ishobora kuza ikagitwara ni equipe atamuntu yayiyumviriye ko ishobora gutwara Premier League bivuye ku kintu kimwe iyi equipe yatunze witwa Jurgen Klopp imyaka 9 imbere ya Jurgen Klopp byukuri Liverpool yari yibuze ako Klopp aje ayisubiza ubu Liverpool bwayo mu Bwongereza muri championnat ni Buraya mu gutwara ibikombe bibiri batari baherutse gutwara ica Champions League ni cha champion muga mu buryo bumeze gute bwuko City yari yababanye nziza imyaka myinshi cyane ibabuze ibikombe byinshi haraho kikiba kuja amanota 97 barabura igikombe ariko usubi inyungu gasanga ari abantu Liverpool igeze kubarusha amanota 5 batwaye Premier League zirenga nka 3 batigeze bakoze ayo manota 90 nukuvuga bazize ubwiza bwinshi bwa City nubwo nabo bari beza abo ni Liverpool Klopp rero agiye vyukuri kiki abantu bari biteze ko Liverpool nubwo yoba nziza bizobatwara imyaka 2 canke 3 ariko kandi banafatira kuki kumusubirize wa Jurgen Klopp bavuga ati uyu muntu yitwa Arne Slot aje kiki umuntu atwumviriza bavuga ati ujya muga yaraje numva iryo zini rya mbere nkuko natwe tubivuga ariko ni Buraya n'abari abakomantateri kiki barakubwira ko abari bamaze kumva iryo zina bari bake umuntu nguyo rero asubiriye agira yambara ikirato kinini nk'icya Jurgen Klopp biragoye ko wiyumvira yuko aza muri Big 4 nyimbo bizi hariyo n'abaharura bakavuga bati
Liverpool turabona ko na Big Four izoyigora bagendeye kuri ico kintu cuko Klopp agiye ariko asubiriwe n'umuntu batizeye cyane ariko ni ibintu bidasanzwe yaratanguye aratsinda match aragenda byageze muri 15 amaze gukogwa mu jisho no witwa Nottingham yonyene yamutsi gushika no munsi ni Nottingham imaze kumutsinda ku mwaka amanota 3 kuyi ahandi hana amaze kunganya nk'inco zitandatu mengo muri championnat uno musire yatwaye igikombe wosubira muri kahise naho vyari biherutse ko equipe yo muri Premier League atwaye igikombe tutamwizeye ariko anagitwaye kare cyane hasigaye journée zingabujya journée zine nizo zisigaye aho ni kare nkuko vyari bimeze nyene n'ubundi muri 2020 tunakiza dodo mu Liverpool bujya akaba no mu Barca urumva yindwi yari nziza cyane kuri dodo atwaye igikombe rero ari umuntu tutigeze twizera ariko anagitwaye kare bujya na Jurgen Klopp rero muri 2020 bujya yagitwaye yari yarasize City ariko no yayenori ya gatoya big up rero kuri equipe ya Liverpool ni Liverpool igitwaye ikimerita sezo yayo yari nziza Arsenal ubona ko hari byagiye birayigora kunganya kenshi buri Arsenal kunganya inshuro 13 mu championnat bakavuga ati 13 ubutaya amanota 56 iyo course vyuko buri urayilasha ariko kandi abantu bakavuga ati Arsenal paraporo ko yari yaragerageje kwiruka inyuma ya City sezo zibiri zeruka kutakaza Saka mezi 3 meilleur joueur wabo avant bari bataye Martin Odegaard abo babiri bafise icyarimwe kiki hari byinshi bashobora kugufasha byo babitandukanye n'iki gihe mugabo ni sezo ya Liverpool ni byiza cyane amakuru meza ya Liverpool ni menshi ejo nabonye kuno bakunda nka Virgil van Dijk abafana bamuri nimbya karirimbo uyu no mukinyi yari su kontra apana su kontra none amasezerano yewe yaragiye guhera mu kwezi kwa gatandatu mugabo bonge bahisemwe ko bagumana Bena Salah mbona ari shwanziza cyane kuri Liverpool kuko abo baretse bakagenda sinza abasubirizi babo naho sikiko bahari canke nyimba woboneka boca bazi wawe biragoye kuri Liverpool mbona bakinye deal nziza cyane rero biragaragara rero ko ari Liverpool yitwaye neza mugabo kandi ifise n'amahigo y'ikuzobandanya yongereza ivyiza mu bindi muri kazoza cyane gose rero ni Liverpool twari igikombe ca 20 bamwe bati Ancelotti nkuko abivuze mugenzaje ati Jurgen Klopp yamuteguriye kabisa ibintu vyiza ati wewe ndaguhaye namwe rudugira ko byaye gushobora kunanira uwari we wese afise umugwi mwiza nka Liverpool ariko Ancelotti rashizeho kabisa akaranga keza ibintu biba vyiza nawe nyene amushimira ku munsi weje ati warampaye ikintu ciza rero ni Ancelotti avyita gusasa waransasi yaramusasiye kabisa abo hirya nibona ahora no vakoresha agaterme ngo naguya hashashe ujya Arne Slot rero ari mu bantu bo kwirata ati naguya hashashe kabisa nuko rero shina Felista gose abakunzi ba Liverpool bose aho bari hose ku munsi barabahujya barahari ku munsi weje twari twibereye hariya mu bwiza bareka nganda relax ndaburamutse kaka hariya hari yaheze presque une semaine ujya muhagarikize bamumenye pourquoi Perez kuza kuvuga ayo majambo vendredi pourquoi kumwiyamiriza vendredi utamwiyamirije uramutse unamwiyamiriza basi utamwiyamirije akimenyekanye bamwe bati Perez yari muri mind game tiyagombye nyene gushireko pression gushira pression oya pana pression kugomba kudicta kuzana mwakantu ko kakenge mu rukino kujuragiza urukino kwanza urumva ase nukumengo ari kararo arapertirba nyene urundi ruhande arutwara mu vyiyumviro bitajanye n'urukino abandi bati agombye gushira pression kumuhagarikizi peut-être umuhagarikizi kuri nuzenya zimwe decision zimwe aze gutinya kuvugiriza nabi Madrid ico cyo nta muntu numwe atabacifuza ko umuhagarikiza ategezwa kumuvugiriza neza abandi nabo bati peut-être yagombye gusha pression kumuhagarikizi kugira ngo atinye Madrid bibe ngombwa yuko yumva yuko vyoroshe gufavoriza Madrid kurusha gufavoriza Barcelona
muri ruriya rukino mugabo Dieu merci kubwanje jewe n'umuhagarikizi inyuma y'urukino atanyidogo numvise yagiriwe collaboration na VAR ku bice bimwe bimwe twagiye tuza kugaruka ko mu rukino decision zimwe nziza ariko nizo kwihenda ko uburyo bayaga na VAR kuzihagarika nta kibazo byari bimuteye nibaza ko aramanota rero nta muntu numwe yabo mu Barca cyangwa Madrid yidogera ujya muhagarikizi nibaze ko ibyaranze urukino wa va match nibaza ko byari nk'ivyo kuko Florentino Perez inyuma gato nawe yagiye guhindura imvuga ati nta kundi urukino ruzuba yes kuko nawe nyine nubwo yavuze ivyo hari indi press yava hane mbwa ati woba witeje urubwa kubona yuko ushobora gusivya urukino witwaje ikintu nk'ico kidafise ifatiro baravuga ndetse no mu mwishaba ry'umupira maguru hariya muri Espagne bati mugingo batoki ni final vyari byamaze kumenyekana yuko bahamagara umugwi wa Real Sociedad yakina final ati final teza kuba nabagabo uko biko bimeze ko nabagabo Jeff Florentino Perez ujya mutama mbona ari kasaza nabi kiki ari kasaza nabi pe ibi bintu yagiyemwo by'ukwama mu ntambara za arbitrage simbona ko ari ikintu kimutera iteka ariko kandi ivyo rero ni benshi baba banabibona uko ariko kandi uyu mzee hari ukuntu yirengagiza ikintu kimwe ujya president w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne numugabo yiyemera ko ari umufana wa Madrid ariko nuri ya president wa La Liga Tebas nawe kumugaragaro yama yivugira yuko jendo umufana wa Real Madrid mugabo akazi nakazi ariko ubona ko batangwe guterana amajambo cyane Tebas ejo bundi uwo munsi yanditse amajambo akomeye muri conference de presse avuga ati ntadukunda kubera ibi nibi ntakunda jewe kubera ko ntakora ivyo ashaka umva ubona ko Florentino Perez aba yumva yoja no hejuru y'abantu kugira ngo nyene abahe ayo mategeko abashirika iyo pressure ni kintu kitari ciza tu kuri ya mutama nivyo Real Madrid ni institution ikomeye ku buryo ishobora ko impoza canke gushira pression ibintu bimwe bikayijansa faveur mugabo ni football yes hariho bimwe iyo uvyitwayemo nabi utakaza novuga yuko iyo credibility ku bantu ntibakubone iyo nyifato ya buri munsi erege jo uzotangura reclame n'ikintu cy'ukuri kigaragarira isi yose ariko abantu bavuga ati we Florentino tumaze kukumenyera izo n'induru zawe tumaze kumenyera ko wewe n'abarbitre umengo nico mwapfa nuko rero ko muri sago vyagenze bitangura kuvugwa ariko byavuzwe mu ijoro kwa gatanu ariko bukeye ku munsi wa gatandatu biravuga ati Madrid ati yemeye kwiza gukina ya rukino abantu bati aho ni sawa ibintu bimeze neza ku rundi ruhande rero hari kubamenyereza ivyagiye biravugwa nuko bamwe bavuga bati hari bamwe badafise abakinyi uyunda anafise abakinyi ariko bamwe bati mbega za gutanguza nde na cyane kuri Real Madrid kuri FC Barcelona hoho hari habuze ku ruhande rw'ubamfu umukinyi Alejandro Balde biravuga bati twarabonye ku rukino rwa Mallorca umukinyi Hector Forakina hariya ariko hariya ati Gerard Martin arashaka kwizegwa uyo vyaraboneka ku bice byinshi kwa kina ariko ku ruhande rwa Robert Lewandowski byari biziko yuko Ferran Torres aza kuba ari harya ariko ku ruhande rwa Real Madrid niho hari ibibazo bikomeye twavuye ngaha tubivuga turavuga ati mbega turavye hagati mu kibu duhera inyuma tuti mbega Fran Garcia canke Ferland Mendy nindatangura ivyo bintu nta muntu yabona ati twese twabona ati ni Fran Garcia kuko Ferland Mendy yaramaze imisi ari mu mvune ntiyari bwakire neza ariko hagati mu kibuga turaza naho turavuga ati mbega zotanguza nde twameneho turamubona haje ku Kamavinga yari yagize imvune turavuga tuti Valverde haje na Bellingham ariko turivuga ati mbega Vasquez hari bizogenda gute ivyo vyose byabaye ibintu umuntu ashobora kwibaza adafite inyishu ariko tubona nibindi urutonde rusohotse umukinyi Kylian Mbappe ari hanze ivyo bindi bitsura namakuru yasohotse imbere ku mugoroba byari byamenyekanye ko havugwa ko ibipimo vya nyuma byakorewe Kylian Mbappe bigaragaza ko atari umukinyi bavuga ngo ashobora kwitanga kuri 60% ya capacité ziwe umva ntari ya 100% yaragifise douleur yaragifise douleur yiri yamvune yamaranye iminsi
bari baratubwiye ko Clasico yo yazoyikina muga umunsi wa Clasico uza gushika by'ukuri ari umuntu atarakira neza muga ntibavuga ko atazoba ari mu rukino baza kumenya rero ko ataza gutangura urukino ni decision nyene ifatwa no mumenyeza amaze kuganira n'abaganga ariko nko ari kurabivuga ku ruhande rundi twese kuva vendredi buriya twese twari tuzi ko Mendy atazokina tuza kubona noneho Mendy ngo azoba ari titulaire ariko twese twarabibonye iminota ingahe yakinye biba biransa araguduka asubiriye mu bitaro yo yaraja hanyuma izindi changement zariko ziravugwa wari kuravuga ku ruhande rwa Real Madrid noneho tubigira ko mwigori yari Courtois bane binyuma Vasquez nawe twagiye kuvuga twabihaririye ko kanini tuti Vasquez gute ukunuku tubona bena Mendy nibo bafasha impande zibiri zinyuma hagati muri defense nta cyahindutse nk'ibisanzwe tumaze kumenya ko ari Raúl Asensio hamwe na Rudiger muri iki gihe baba bafise imvune nyinshi hagati mu kibuga tubonye formation ya Real Madrid twagiye kumenya impamvu Vasquez yatanguye inyuma kuko hagiye bane yaciye yuzuriza bane yari Fede Valverde Ceballos uyu mugabo Tchouameni hamwe na Jude Bellingham mugabo cabasubiza mu buryo bwo gukina bwa Losange bajya bane kuvuga ngo bakina ku murongo bakina ari uko Tchouameni ari nyuma y'abandi yegereye defense gatoya hanyuma Ceballos na Fede Valverde bakaba bari imbere yiwe mugabo basa n'abakipa impande babasa n'abakiniya ku ruhande harimwe akantu kuvuga ngo uwitwa Valverde ndamwemgereze Vasquez kugira ngo navateze ibibazo hari hanyuma Ceballos nawe yegere cyane ino nibaza ko aho hantu yashoye kwa Harris cyane hanyuma cafata uwitwa Jude Bellingham wewe yegera babiri bani imbere barinde yarimwo uwitwa Rodrigo na Vinicius abo babiri rero baba bameze uko sinzi ko twera kuri Real Madrid kuko equipe ya Barca yo ntiyahindutse kanini nkuko twabivuze Barca yo ni equipe imaze kuyubaka neza ko cyane ku buryo effective yabo n'ubu kiki umuntu yo kubaza bazokina kuri match Inter Domino urabatora ijana kwijana canke ugasanga wihenze nk'umwe bivanye n'ivyo mumenyereza nyene ahinduye bivanye n'imvuni bayi ku munota wa nyuma canke akandi kantu nyene kashoboye kuba ni Chesney Mwigori Jules Koundé Gerard Martin kubera ko twatuzi absence yande ya Balde ariko badahari turazi ko ari we yara ni n'umwana yantangaje mwana yantangaje cyane kubona match yagize tuza kubona n'impamvu kariya gahungu kandi kitwande kariya kari kakinye kuri ruya ruhande Hector Ford kwaru kubika Gerard Martin kugyaza muri Clasico ari fit kabisa kuko kariya kakinye match nziza gushikaho dutangwa kwibaza ko ariko kazoba gahari kari muri final hanyuma muri defense centrale hari ku Barca na Inigo Martinez ku Barca na Inigo nk'ibisanzwe uitwa Frankie de Jong afata role yiwe ikwiga defense gatoya hanyuma aja inyuma y'uwitwa Pedri hamwe na Dani Olmo rero na Ferran Torres n'abantu bamenyekanye kare ko baza gutangura mu kibuga Ferran Torres imvosi yindi nuko Lewandowski yaragwaye atari disponible ariko Dani Olmo wewe bavuga kuko buriya ku mwanya wa numero 10 niwo mwanya FC Barcelona iri riche uwari wewe afise shwa zitatu zisa nizingana zose mu mwanya wa Daniel mushobora kwatanguza witwa Fermin Lopez twabonye ari umukinyi mwiza cyane ushobora kwirengagiza Fermin Lopez ukazana Gavi naho twabonye yuko Gavi aba ahamereye neza ariko kuvyerekeye Lamine Yamal na Rafinha ku mpande zo zisatira ivyo atari imvune yabaye twari twiteze yuko atakiza guhinduka nuko rero urukino ruba ruratanguye urukino rutanguye ikintu cya mbere twagiye kubona kiki twabonye equipe ya Real Madrid basa n'abavuga ngo ntituza kuniganira umupira na FC Barcelona kuko tuzi ko style yabo ari yugukina barondera nyene kuza gushikira igoli ahubwo Real Madrid nayo ikavuga ngo turagerageza tubuze ivyo bariko barakina ivyo kubabuza navyo ni ikintu nkukugira block bar twabona Real Madrid yagize block bar isane yihebera umupira FC Barcelona ariko ikintu ca mbere nabonye cabaranze match yose ndaza kuvuga ka difference gato kagiye kuba ari cabaranze match yose ariko banatanguranye Real Madrid kiki
baje bavuga bati twaratsinzwe ibitsindo bine muri match yale harimo akantu gasa no kumengo ni kamwe kitwa ko ari surprise baye biriya bine urumva ni kimwe vuga uti surprise irabaye kimwe kinini gushika kuri bine ni surprise Barcelona tujaniranije match retour biba bingahe byabaye 5 kuri 2 muri 5 kuri 2 naho ntiyari kiri surprise mugabo ubona Real Madrid muri biriya 5 bakozemwe amakosa menshi raba nka Herrera ya Kamavinga atanga penalty Kamavinga nyene atanga umupira muri Ajax agasanga urekuriye mu basore ba FC Barcelona hari bitsindo nka bine byo bavyarinjiye ku Herrera nyene ya Madrid agaragara Vandrede nabivuze nti ari ya Herrera baba mu rukino mugabo sama Herrera baba iminsi yose Barca bamenye yuko biriya bintu bitaza kubo kandi equipe ntikwemerera yuko uyisirprena nka kumwe uyisirprena uyikubita bine nivyo hari iyo nivo nyene ya Real Madrid yiki gihe nyene isa no kumengo nayo nyene ntishimishije cyane par rapport ya Real Madrid tumenyerewe mu buzima bwayo bwa buri munsi ariko na Barca iri on fire ivyo byose biratuma iyi equipe igira ubushobozi bw'uko kuntu igusirprena ikagukubita byinshi muri match yayo nziza canke ikaziga profita ayo makosa mato ikaza kuguhuta iyo ni image ya match zibizaheruka nagiye kubona ico nari niteze Real Madrid baje ntugire ngo Madrid hari kindi kintu baje bafise mu mutwe baje bavuga bati vya bintu vy'ibizindo bigusirprena uno musi tuvyiri ariko kandi naya magora turuka ku makosa mato navyo tuvyirinde bica bivamwo ko wabonye kiki nk'iminota imwe y'urukino yawe cyane ya mbere wabona Madrid iri discipline mu buryo buri tactique umwe muze Ancelotti yasekirije uruhande gwa Vasquez burya nta muntu yidoge Vasquez par rapport y'inkino mbi yaramaze urazi yuko ari list yasohotse abantu bose bagakomindura abafana ba Madrid bati Vasquez buri yagiye hariya ariko abitwaboneza kabisa ariko kwera urabona yuko yagize mugava ntuzenya Valverde nawe arabona ko umutekano wiwe yawugwije ku ruhande gwa Vasquez havuyemwo Mendy hajemwo Fran Garcia buriya kuzana Mendy akivuye mu mvune imbere y'umwana yitwa Fran Garcia ivyo bicoka bivuga yuko directement wagize dute kurinde nuko tizera Fran Garcia kubera umuntu uramuzanye yavuga ati Mendy arafite experience kuma match akomeye nize amaze gukina nyinshi ariko Fran Garcia ako kadute ariko ntayimenyeye kumukura kubamijya mvunere muri riya minota isobanuye isiguye ikintu kivuga ngo changement tactique hajya kiki harakantu kabagapfuye ivyo wateguye hajya kuko ivyo ubwira Mendy discours ubwira Mendy itandukanye ni ubwira Fran Garcia haraho ubigusaba kugwiza amajambo menshi kuri Fran Garcia ariko umwana yaraje nawe nta makosa menshi nabonye yagize nta makosa menshi yashoboye gukora bon Barca Real Madrid nayibonye nka equipe ije discipline tactique ariko nitwaramuka dutsindwe na Barca ibimerita gutsinda atari bimwe tuza gutaha twiyagiriza ngo yamara aha vyagenze uko gitsindo ca mbere rero image y'igitsindo ca mbere ala Barcelonaise nyene exploit individuel zabajya abana babiri ni gitsindo ubona yuko passe burya yari itewe passe ica hagati kabisa transition nziza iva kwa Pedri irondera Lamine Yamal iva umva oya ndavuga Real Madrid iba intervention witwa ku Barca ayigize umupira uja kwa Pedri atanga ipasi kwande kwa Lamine Yamal Pedri viari agenda ariruka Lamine Yamal kumbe amunye kera urakoze cyane nico rero nise exploit individuel yabajya abana mu bisanzwe kijya gitsindo nta muntu numwe wogishira kuko bakinyi ba Real Madrid reka ndakwereke Pedri yatanze umupira mu metero zishika 90 canke ijana nukuri nyinshi urumva iri ya uveti ya ronde ya Lamine Yamal hari nk'imetero ijana atanze mu mupira fate naho zobari 50
mukazari ndende zari nyinshi yari mu yindi muwati yari muri yindi muwati uwitwa Lamine Yamal yakiriye umupira muri ya discipline tactique y'abakinyi ba Real Madrid baciye bihutira gucunga abantu bose Lamine Yamal yo kwiyumvira guhereza umupira mu bari offensive abo rero bari mwonde nande hariyo Rafinha hakabayo Ferran Torres na Daniel Mo yiyongereye kuri bo bimwe nakubware ubwenge bwabajya abana buri nka Lamine Yamal buri surnaturel araraba asanga nta solution iriho yuguhande yo guha Ferran Torres nta solution y'ukuronka neza uwitwa Rafinha nta na solution yo gutora Daniel Mo rero kikiburi abataka sitaba bakina ku mpande z'abawinga bagira ikintu kimwe iyo cyane babuze solution y'uwo barondera harabahitamwe gutanga centre kubera kuyitanganye ngo batomboze uwo bihura ariko bakiyumvira ko uwo mupira n'ubundi cyo negezwa kuwukoresha no kurondera hafi y'igori ariko Lamine Yamal yirengagiza ico rero gituma cya kintu gituma Lamine Yamal aba classe mondiale umwana araraba ivyo byose arabibura bimutera kwiyumvira solution isigaye y'ukurondera Pedri umwe yamu umupira ku metero nyinshi kandi ari kure asanga birashoboka kuko abakinyi bose ba Real Madrid bari baje kuza muri box ariko nta numwe yiyumvira yuko uwoza kubateza ikibazo ari usigaye inyuma yande ya surface ivyo rero bose batiyumviriye biza kwiyumvirwa n'umuntu afise umupira ari wende Lamine Yamal agira passe à retrait kwa Pedri kuri reaction avuga ngo muri conference de presse ari kasigwa kijya gitsindo yavuze ati jewe nko mu mediatere muri kamera iwanje iyo nakiriye umupira buri munsi ikintu cyambere niyumvira no kwiyumvira ngo nza kuwupasi yande muga numvise equipe yose inkomera induru tera nza kugira iciyumviro rero gitandukanye nuko jewe nsanzwe meze kuko buri munsi je nipfuza kugaburira abantu aza gutera umupira aworienta ahantu Courtois atari bugere sinibaza ko Courtois yasivye kuri rya okazi kuri rya ariko wapi biranga gwari kure kuri we Barcelona bihemukiye Madrid mu kubatsinda igitsindo cyambere kandi Real Madrid atako itari takoze ngo yubahirize cyane gutsindwa igitsindo kivuye ku makosa yawe kiba kibaye kimwe kubusa nuko rero kibaye kimwe kubusa bagiye kuruhuka ari igitsindo kimwe kubusa byumvikana yuko twabonye umugwa wa Real Madrid ugerageza kabisa ukasamarinya na cyane kuri Pedri kuri Dani Olmo bari babiteze ko baza gukora ibintu bihungabanya bitera ikibazo umugwa wa Real Madrid ariko Bellingham hari yaragerageza arabyitwaramo neza Valverde arabyitwaramo neza ariko igitsiro kiraboneka nkuko twagisiguye Pedri asigitsindo baje kuruhuka ariko kubusa iyo cyakabiri rero baragarutse turavuga tuti mbega Real Madrid iza kuza ikomeye canke FC Barcelona iza kuza yongeramo ibindi ni gute ariko tubona umugwi wa Real Madrid nimba ari igice yakinye neza nkuko ari abakinyi ari umenyereza Ancelotti avuga ati deuxième mi-temps twayikinye neza cyane gose mwara nayibonye ingene ama occasion bagibaranirwa Vinicius ndagwa ama occasion munyuma aravuga ati rero ko ndabibona ninjize Mbappe ndabe ko no igitsindo haciye umwanya nabone baronka igitsindo baronse igitsindo bibaye ibitsindo kimwe ku kindi ariko gatoya dusubiye inyuma gato kugira tuce tubihuza naho ugeze twavuze i action ya Barcelona batsinda igitsindo mugabo tunavuga kandi tactique y'imigwi ibiri kuko Barca yo ihorana kugira tikitaka yabo uburyo bwabo bwo gutsinda buva mu guhererekanya imipira myinshi niho hava ama occasion mugabo Real nayo wabona mu gice ca mbere yabubashe iza kubazibira nyene ngo itingire ku makosa yabo igice ca mbere amanota menshi no yahabakinyi bari binyuma ba Real Madrid nabo hagati ngatwarabonye ko ari Barcelona igice ca mbere mu buryo buri offensive vraiment yari inexistant yarabaye nabi kabisa uwitwa Mbappe uwitwa Rodrigo ndetse shirako na Jude Bellingham igice ca mbere bari nini ico ngobye kuvuga ko niki Barcelona twatangwe kuyibona hinji uwitwa Kylian Mbappe
ariko kandi ivyo biranajustifia na saison ya Real Madrid ko bakinyi b'imbere uno munsi abantu bose barakubwira ko Vinicius Junior w'umwaka uheze Jude Bellingham w'umwaka uheze ba Champions League Madrid namba pataraza sibo Madrid ifisubu ariko no mwaka Mbappe yaraje uri kuraraba umuntu afise ibiharuro vyiza n'umukinyi wovuga uti uyu vy'ukuri ino saison Madrid yarakoze akazi kiwe ni Mbappe paraporo y'ibitsinda tsinda hakura Madrid rimwe na rimwe ni nayo image rero ya Mbappe muri runo rukino vy'ukuri niwe yari umukinyi niwe rero yaje ukabona ko Madrid nayo itanguye guhakana none ivuye na bimwe byo kuvuga ngo ikinira inyuma yabivuyemwe Mbappe urumva n'uburyo bwo gukina babuhindutse yabibonye abona ingene baje bakomeye abona Vinicius ariko araronka ama occasion bamuha aravuga ati burya rero Vinicius arabuze ya mapasa ashobora guha ayahande arabuze wayaha nka nimero 9 atekanije rero uwitwa Mbappe abayinjije Mbappe rero ariko tubona rero na Real Madrid ihindutse ihindutse Real Madrid kabisa ubona yuko ishaka igitsindo kiki na cancane ko kiriya ni gikombe kiriya ni gikombe urumva ngaho harageregeye nyene na wewe ugacangamuka rero tubona rero Real Madrid igize buriya byaranatevye batangura gukubaga nama occasion meshi gose ama occasion atanguye kuboneka ariko ku munota wa 70 kuri kufra itewe na Mbappe muga yanarondewe nawe nyene kuko wibuka ko bamukoreye ikosa kuri limite ya surface Frankie de Jong muganga koze ikosa ubona nyene ko yarabasiza agiye kwinjira kabisa vyari danger abakoreye ico bita rero faute nécessaire ariko aza gutera kufra kiki nabonye aka video umuntu yavuze ngo ivyo ngo ivyo Declan Rice hari umuntu yafasha aka video ngo Mbappe dukorera ivyo Declan Rice yadukoreye ariko niyo biza kuba uzubona Mbappe kubise yakufranye kiba kibaye kimwe ko kindi biba birashusha inyuma y'iminota ndwi buriya kikinyimbo vyibuka uwitwa Ancelotti yaje gukora changement hinjiye rimwe Arda Güler na kuko Brahim Diaz yinjiye na Luka Modric haizi minota ndwi yonyene kufra itewe nande na Arda Güler iza kuvamwe igitsindo cyane yari corner bambe corner nande ngo kufra Arda Güler corner ateye mu mfuruka z'amajefu iza guhurirana n'umutwe mwiza cyane wa Chouameni abantu bose baravuga bati Madrid mwari mwiteze Madrid mwamenyereye gucura bufune na buhoro siyo Madrid mugiye guhura nayo bibiri kuri kimwe kabisa bibiri kuri kimwe ku munota wa kangahe wa 77 equipe ba motive noneho si bibiri kuri kimwe gusa ariko warabona ko bigendanye nuko Madrid yatanguranye igice ca kabiri yaji meze neza cyane gose Madrid aha rero niho naboneye ikintu citwa maturité equipe Real FC Barcelona bamaze kugira equipe FC Barcelona kiki nkunda kuyivuga ngo niyo equipe igerageza kutiyumvisha ko Madrid hari ikintu babasumba hari ukuntu Madrid muri ibi bihe ibi vyiyi minota imaze kugushiramwo bibiri sinzi equipe yagarutse inyuma ya Madrid ku munota wa 80 Madrid imaze kuja imbere ibitsindo bibiri ni gake bibaho noneho bakwatsa kumuriro wabona yamayo none no kwa kuntu Madrid yari ukuntu izi gukwakwanya urukino Madrid yari ari ukuntu izi gukwakwanya urukino iyo bafa umengo ninzoki zibateye ariko Barcelona iratekana irumva yuko itegerezwa kurondera intsinzi ni naho havuye igitsindo gato ahantu rero nakubwiye difference rero ya Real Madrid ora hari giye mutegura ibintu mukanabikora ariko bikabahira ariko bikabananira gusa ko mu bikora ijana kwijana uri kuraraba image y'igitsindo cyo kugombora cha Barcelona harabaye akaere
harabaye akaherere ka communication ni bimwe nakubwira baje bateguye by'ukuri ko badatsindwa kuri yerere Barca iza kubatsinda n'ubundi ku bitsindo bibiri habaye mwa kaherere uriko raraba nka Courtois yaragirijwe kijya gitsindo ca kabiri ko ni Profonde yatanzwe baronde ya Ferran Torres none prolongation rero ubu vyumva yuko byashushe noneho natanse warabona twese twarimo yego ari match ko twari twiteze Barcelona iza go twari gikombe yorohewe nkuko dufatiye ku nkino zibiri ziheruka uburyo zayorohe dufatiye ku bihe vyiza ifise tukafatira no ku bihe bibi Madrid yibereyemwo ariko iminota 90 kabisize ari bibiri ku bindi kiki bino bintu biza kurangira gute ari naho benshi bavuga bati ibi bintu birashobora kuba bidugije morale ya Real Madrid muri no minota 30 ya nyuma kumbure biza gukora kurinde kuri FC Barcelona ariko nsubira gutangazwa nande na maturité ya Barcelona bamaze kugira Barcelona bakina igice ca mbere kirahera rubusa ku bundi ariko kandi baza gukina prolongation kuraza igitsindo cagiye kwinjira ku munota w'ijana na 16 hasigaye iminota 4 ukijya gitsindo gisiguye iki gisiguye Barcelona ngo twebwe turashaka kino gikombe nitwashoboye ko gitwara mu minota 90 ariko nitwa permita za penalty nikizoba kikiri amayigo nazoba kiri mu minwe yacu kuko penalty zideside vyayo rero nyimba ari bishoboka turondera igitsindo tutaraja hehe muri penalty Real Madrid baswa gukora ikosa mbona ko rero ico bita rero mentality canke bimwe vya mentality yo gutsinda Barcelona muri no misi yari kuntu imaze kuja hejuru ubona ko Madrid nayo yamaze gukorwa ko nakajya kantu ya mentality nye twari tumenye kuri Madrid ubundi bijya Madrid niyo bikoreye Barca n'izindi equipe siyo yabikoregwa ibintu byo kuva inyuma igitsindo ku munota 180 mwamaze kulida ibitsindo bibiri kuri kimwe canke gukubitwa ku munota wa kwirinda kuja muri za penalty muri prolongation bijya vyahoze ari vya Madrid ariko Barcelona iyo mentality maze kuyibiba mu buryo bumeze guterera raba umupira ejo twamye tuvyanariza n'umugenzi wanje yitwa Abdul kuka video turiko turakaraba umupira wari mu mfuruka yepfu ufiswe nande na Modric umupira wa equipe ariko aragwana na yari Vasquez umenga ntihenze umupira ucugarwa kuri Modric rero acaza wewe muri Charlie Bray wiwe yari afise possibility zibiri zo kutera imbere arondera uri imbere canke acabona Brahim Diaz ari mu bamfu bwiwiwe ahagaze wenyene reka rero twigobere kuri iyo uko yagenze Modric aza guha umupira Brahim Diaz habe ibintu bibiri rero kuko Brahim nubwo yasa n'uri wenyene Jules Koundé yari hirya gato yari impande yiwiwe difference rero aho erere yabereye si yindi abantu bazi yuko rijya kosa rya Modric si kosa rya Modric biragoye nuko urishira kurinde kuri Brahim mugabo gatoya je mbona erere iri kwande kwa Brahim Diaz buriya mu mupira kiki hariyo ikintu bita gusanta kwiyumvira amasegonda imbere cyo mugenza wagiye gukora ncacane yagiye kugigukorera Brahim yasa no kumengo ntiyiteze ko agira habwo umupira nande voilà na Modric ahubwo difference kiba yuko Jules Koundé wewe yabi ila santi kuko yabonye ikintu agira kore kuko nyimba ubibona uravyiri ya video neza urabaka ko Jules Koundé yagize movement yegera umupira Modric akiute atarawure kura neza bica bituma Brahim Diaz asa nukumengo arashidutse amera nk'ukangutse hari gihe mu mupira wowe ubona umuntu afite umupira uyundi acunganye nawe avuga ati ndabona umenga iyi possibility niyo kumuhuye agaca timing aza wo nawe uvuga uti oya ntawampa vraiment ntawampa yabonye yuko
ndi en difficulté kabisa raba rero ubona uwo muntu araguhaye rero raba rero Jules Kounde par rapport yahabarizwa asanzwe akinira raba rero ukuntu atayima inzuri ya mupira Brahim Diaz ikosa yakoze yayoboye kuvuga ati nubwo nagize rotare yo kubibona reka nshike mfume ndamukorera n'iryo kosa ninagira rotare kuko ibijya mu masolisi y'abasigaye bibari birimo ashidutsa carareka Jules Kounde aca yataka umupira Jules Kounde asubira ku bimwe vya Pedri buriya Jules Kounde akubwira ngo napfuye ku bloka nigije imbere gatoya numva ikibuga cyose abakinyi bose bambwira tera nta mwanya wo guhanahana tugifise atiteranya kare eba narekura umupira mu mfuruka kurutwa n'umunyegori w'igitangaza ni mwiza mugakikiba kubwa bimwe mu bitsindo bishoboka utsinda kurutwa urondera imfuruka kandi rimwe na binaguhiriye shirimo mu mupira yo hasi ncanjane ubu mushoboye kiba igitsindo ca gatatu ijya mantateje nayikunze cyane FC Barcelona yukumva yuko aba bagabo tukareka ngo baje muri penalty twaje muri no match ari twe duhabwa amahigwe yo gutwara finale ariko tukabasuguma muri penalty baza kuja muri penalty atiko aribo bafise morale kuturusha tweta hari ukuntu bunyene equipe nka Barca ijaye iri desi ariko aba bantu badushikanye no gute Madrid nabo bakavuga ati nyimba tubashikanye no numwanya wo kubahondera muri za penalty ni na equipe itsindirwa muri penalty gake muzo twibuka urabona yakuyemwe abantu benshi igitsindo rero ca Jules Kounde kiza kuba ica gatatu umusumari utuma ebana batsindagira neza ku isanduku y'umuntu yitwa Real Madrid baba barayishimangi hari hasigaye iki kujera ya minota ingahe isigaye minota 4 ningahe ibiri bongeye ko bibaye uko igikombe rero kigiye kwa Barcelona ariko Barcelona twaye igikombe atari mu buryo busuzuguye Madrid atari Madrid yasuzuguritse twari twiteze jewe navuze nti numvise abafana benshi ba Madrid bavuga bati Barcelona dutwaye igikombe mugabo twavuye mu kibuga nyene hari ico bita kifua mbele kutoka kifua mbele mu Giswahili umva tugiye nyene tutifutse mu maso ubona ko arakazi bari batanze nabo nyene nuko rero Madrid nyene Barcelona kanyamuneza gataha i Barcelona mugukabona yuko ni ya Barca iragitwaye yagize ababo beza mugabo Lamine Yamal wabaye mwiza mugabo Madrid niruge ngo baramuhaye ububasha bwo kwigira ivyagomba byose ni ikintu cabaye Yves je nabonye yuko Madrid yakenyuye ikenyura abagabo batatu ikenyura Lamine Yamal ikenyura Dani Olmo na Pedri shiramwe na Rafinha namwibagiye na Rafinha warabonye baca bareisisa babiri ariko babiri bandi barabaye reisisa muga ntibaba reisisa 100% ko jenemera ko Rafinha Madrid bamukenyuye 100% kabisa baramubujije kuba Rafinha tumenyereye barabujije Dani Olmo kuba Dani Olmo tumenyereye barabujije Lamine Yamal kuba 100% muga ntibamureyishije kuko yarabateje ibibazo ega ni pass zibiri iya Ferran Torres ni ya Pedri uyo muntu rero uyo muntu aba yananiranye umva ni ya explain ni vya bintu uvuga ngo equipe yananiye yindi ariko irafise umukinya kora akazi ku gatwe kiwe mu gihe ibindi byose biyavyaza uwo ninde ni Lamine Yamal ni ya explain video kugira umuntu niyo nyungugira iyo utunze umukinya nka Lamine Yamal ariko kandi ico kintu Barca ikironka mu bantu babiri na Pedri nuko Pedri muri zone Pedri yatakaje imipira myinshi mugabo atahora akora mugabo yanatanze akazi bivuze re bari baje biteguriye abo bane kabisa babiri barabazimya Pedri nanovuga ko bamuzimije muga ntushobora kuvuga ko wazimije umuntu nubundi atatumye kuko equipe ya Barcelona iturnira kuri Pedri erega niri ya mipira ishika kwa Lamine Yamal ni wagirize overtime yatakaje imipira myinshi paraporo yuko tumenyereye match za Pedri uko ziba zimeze siko yagenze mugabo Barcelona ivyo yari keneye muri Pedri yarabironse minimum possible ibishoboka kuri Pedri bitandukanye n'ivyo yokenera kuri Rafinha yabibuze byose na Dani Olmo rero uvuga yuko ni FC Barcelona kabisa
bazokwishimira kuba ico gikombe coco bagitwaye kuko ava match uribuka ko baririmba triple baracasigaranye urubanza urugamba rudasanzwe muri La Liga baracasigaranye urugamba muri Champions League bazohura na Inter de Milan nabona batangwe kwishimira ko iyo itangwe kwitwara nabi cyane Inter nuko rero Copa del Rey uhereza kuri turabonye FC Barcelona iri kwiritwara neza mu gice cya mbere baronse n'igitsinda iyo cya kabiri baraje Real Madrid urabona yuko ibintu bishoboka uwitwa Carlo Ancelotti aravuga ati ndabona yuko ndayifashe mu kanigo FC Barcelona atariko reka ndabe rero je na attack acavuga ati ku munota wa 46 uragitangura Mbappe yari yinjiye asohora aravuga ati Mbappe ariko nkorera ibintu nk'ibi ndabona yuko bashobora kumpa ibikomeye benande bena Vinicius acafata ku munota wa 55 aravuga ati wowe Vasquez ndabona kutanguye kuru vayo nsubize nde Valverde hariya hama chanza nande Modric hagati Dani Ceballos ivyo wankoreye merci beaucoup nshaka kwataka Arda Güler warampaye ibintu vyiza amushira harya bantu baravuga ati uyu mugabo agira yatake rero kwataka kwiwiwe niyo ndakubwira ku munota wa 65 Dani Olmo burya Dani Olmo match ituma yaramunaniye Dani Olmo yaronse occasion nette zibiri agira shwa inchuro zibiri mbi yagize shwa ari bari 3 contre 2 umupira hakuha Lamine Yamal aguma uhora Rafinha iyo occasion ndayibuka abantu na Lamine Yamal arashavura avuga ati kubera ko umuhaye ujya kuhaje iyo occasion ndayibuka ni shwanya birashikanye ugasanga ugize hariya Flick aravuga ati Olmo ndabona yuko bikora byiranga Fermin Lopez wewe ndazi ko bikora neza amushirayo ku munota 65 haciye umwanya Ancelotti arabona ati ibintu vyaryoshe wowe Vinicius biko gusa nk'ivyanga Brahim Diaz itegura we winjira aha ariko arataka wumve hama abibonye Flick nawe aravuga ati uyu mugabo ibintu akoze uko yabikoze we Flick yavuga ati bariko baranyataka gose acavuga ati Gerard Martin wakoze wa mwana ivyo wakoze Ronaldo arujye itegura ugende ngero utabara arawuja barinjiye ku munota 85 Frankie de Jong aravuga ati ndabona umenga akoze kenshi wewe Gavi genda winjire urakoze cyane duhereye kuri Gavi ujya Gavi avantage Barca imubonamwo warabonye n'umusi baruhurira Pedri baruhuriye Pedri umuntu aza mu mwanya wa Pedri umusubirizi wa Pedri umwe rudende muri Barca ni Gavi ariko amemta Gavi ashobora kugutangwa kuri nimero 10 akagwa service za nimero 10 neza akagutangurira kuri gatandatu akagwa service nziza cyane kurusha rero burya Gavi ari defensive kurusha Frankie de Jong gose rero tactique ya Hans Flick yafatiye kuki yarabona ibiharuro vyande vya Ancelotti ko ari byo kugwiza ingufu z'iyo offensive yamaze kwinjiza Brahimi ari offensive wazanye Arda Güler ari offensive Mbappe azayinjiye ari offensive na Luka Modric yarakeneye rero kuzana ikintu cha tenacité muri milieu no muri defense ahajemwe Araujo n'uyo Gavi ariko kandi changement y'uwitwa ntuzenya Eric Garcia wewe urumva ngaho yamaze gusimanta deja ariko kuzana Fermin Lopez bivuze ngo singombye guca mfata ivyimvuye vyanje byose ngo bigume muri defense ahubwo reka ndaforce niki nimbere kuko yarazi yuko Madrid nibasamazwa cyane no kugomba kwataka il faut ko abari les éléments ziba offensive na cyane kandi ko uwitwa Hans Flick buriya muri riya classico ni kintu tutigeze tugarukako kiki wavya nka wavyemera ngaho wabonye yabuze service zo gutwa Lewandowski cyane gose bimba Madrid ari kintu cyane gose yo kwidoga cyo yo kwilamantako kuba Lewandowski yabudije Barca ibintu bikomeye cyane kubera iki mu bisanzwe uwitwa Lewandowski n'imyaka yiwe impamvu ubona kitera karisama muri FC Barcelona suko iriya myaka atari myinshi suko nuko Barcelona ikikeneye we waragifise
ico naco ni giki Barcelona barazi yuko ni ekipe ikina ifisa aba artiste hagati mu kibuga no ku mpande za yaba uyo Rafinha yaba Lamine Yamal ikeneye muri atake yayo n'umuataka w'umukila no kuvuga les occasions yo irafisa abazirondera aheraheza kanya gatati we kandi izo nguvu malgré imyaka yiwe nibiki byose izo nguvu aracazifise niyo efficacité aracayifise rero uriko raraba Ferran Torres nawe si umukinyi wa style ya Lewandowski ni wa mukinya gira tandase kuza gukina na wenye n'umukinya ko nagukora ku mupira cyane mu bisanzwe Ferran bamufata nk'umusubiza wa Lewandowski ujya n'umukinyi de formation ni wo ku mpande rero agira iyo tandase y'ukujuragirika cyane ahanyuma akagira ikintu cyo kutaba efficace nyimba wibuka centre yatanzwe n'aka kana ka Gerard Martin Ferran Torres akawushwa ntuze akaza kuwukora ko no kuboko umupira abantu benshi bibaje ko ari penalty bagombye kuvuga ati iriya yari penalty uriya mupira Ferran Torres yawuteye iswata yarawushije waciye hagati y'amaguru yiwe waciye inyo ariya niyo magori ya Lewandowski ko iriya presence physique Lewandowski arayigira donc ico kintu rero Barca bari bakibuze muri FC Barcelona ariko rero uwitwa uyu mugabo uyu Ancelotti cyukuri warabona yuko ni match isobanuye ubuzima bwiwe buriya Madrid nyimba ubona yarakinye ibitandukanye n'ivyo twari tumaze iminsi tuyibona ko vyose ni kubera importance baharujya rukino situ uwitwa Ancelotti warabona ko akeneye insinzi vyanka vyakunda kandi muri final urayitakaje mugabo waparvenye gutsinda ibitsindo bibiri ni kintu kiba gikomeye cyane mbwira umukinyi wese no kubwira abakinyi bahise Barcelona batakinye kuri niveau yabo ariko no kubwira abakinyi ba Real Madrid bakinye kuri niveau tutari duherutse kubabona ko malgré que batsinzwe yego nta Vasquez twari duherutse kubona muri irya shusho Rudiger na Raul Asensio bahora kujya Chouameni we waragwa service zo kuzibira nk'umu mediateur muga agutsindiye n'igitsindo Jude Bellingham wewe kenshi ahora kuriya hariya muri Barca umukinyi wo hamanota make ninde ni Vinicius peut-être Vini vraiment birabandanije kumugora Mbappe aje gukina kuri 60% y'ubushobozi afise mu buryo buri physique aje kudurumbanya equipe ateza umutekano muke kushikamwe abatsindira n'igitsindo ndabira remplace tugende mu ba remplace Fran Garcia we impeccable nibaze kuri ya mwana nta munazo zwa kuduta kumukinisha ngo nuko abandi bagwaye bakuru biwe azokina neza cyane raba remplace Marda Giler neza cyane Garcia uyu Garcia uretse iriya rere nyene yaturutse ko kijya gitsindo ca Jules Koundé nawe nyene ntabwo yari mubi kuko Madrid yagerageje gushika imbere y'igore ya FC Brahim Diaz undi Modric nawe hari ibyo takimusaba mu rundi nuko ariko kwa FC Barcelona kiki no kubwira abakenyi benshi vyagoye tactique za Madrid zabagonze ujya munsi raba umuntu nka Daniel Mutwamugarutseko Ferran Torres ntawo mwidogera kuko igitsindo yaragitsinze kandi iyo Ferran Torres hariya mu kibuga abaje nk'umusubirizi nukuvuga hari ibyo tari buronke muri Lewandowski kuko ntumufise mugabo uwamusubiriye araza gufuka kijya gihengere ivyo yarabikoze neza mugabo match ya Rafinha si umuntu niwe muntu yari yiteze muri no rukira ariko niwe yabayengenderwa ko cyane mu nkino zibiri zahirutse kubahuza za Clasico urabona Real Madrid harakazi keza yakoze muri yama hari ibintu biri positif byinshi malgré gutakaza kijya gikombe ico Barcelona yabarushirije niki nibiye vyiza saison nziza barimwo uwo mwuka umaze kubajamo ko ari equipe itegezwa gutsinda vyaguma canke vyoroha nuko kuntu kuvuga ngo aba bantu twababanye beza saison nzima ntituri bupermete kurasha kino gikombe ako kantu niko Barcelona yatsindishije Real Madrid ubundi bwo Madrid ntugira ngo Sergio Lamine Yamal avuga ati bo dutsinda kimwe nta kibazo bagatsinda cya kabiri nta kibazo ariko ico tuzi nuko uyu mwaka nta Madrid zofite dutsinda nta mwana kabisa
urako ataburuhiye rero ni FC Barcelona umvize wa muhungu umwe memes wa muhungu memes uyu muhungu numuhinga ngwibaze kugira saison blanche muri Maison Blanche ubu je nakeneye kumubona urumva ngwibaze kugira saison blanche muri Maison Blanche aba yabangamye kabisa uyu mugabo nuko rero umugwi wa FC Barcelona uratahukanye igikombe c'umwami itsinze Real Madrid yatwaye igikombe ca Super Coupe itsinze Real Madrid rero gisigaye kuri Madrid zohuza na FC Barcelona ni tariki 11 sikera z'ukwezi kwa gatanu kwinjiramwo igihe cy'isaha 10:15 yonyene 10:15 urumva yuko ni rukino kumbura ati mbega Real Madrid zovuga ati aho vyakabereye turabe tubatsinda murazi yuko bari ku manota agera kuri 4 gusa kumugwi gusa ivyo gukinira biracariho ubu abantu basa nabahebuye Madrid ngo sezo kujya kuntu bivyababaye ko gohera mu Champions League kuza kuri izi match batsinzwe zitatu zose na FC Barcelona bagatakaza ibikombe bibiri buriya ube wibuka ko mu nkino zitatu Barca yabatsinze batakajemwe ibikombe bibiri mugabo ikintu ciza rero kigihari kuko ivyo muri La Liga buriya bihora hagati ya Barcelona na Real Madrid nuko Barcelona naho yobi ari nziza ku rugero rungana gute Madrid kabambi ku rugero rungana gute nubundi muri La Liga abama biruka bamarabo nyene niyo mpamvu tuba tuvuga ngo Barca irasumba Madrid ngo Madrid no mwaka nta bushobozi ifise mugaso ya muri La Liga ugasanga ivyo gukinira biracari ni difference y'amanota 4 kandi bahari urukino rukibahuza hasigaye inkino zingaye basigaye gukina inkino zitanu nk'ubu bazo Barca ifise urukino izokina rumwe Madrid kino rundi bace gukina Clasico nukuvuga Clasico izoba hasigaye inkino zine ivuyemwe habe hasigaye zingahe zitatu nukuvuga La Liga ishobora kutadadanurwa na Clasico mugikadadanurwa n'inkino basigaranye kuko mubo Barcelona isigaje gukina nazo deja wo kubeza ko Barca yorohewe cyane isigaje Madrid isigaje Atletico Bilbao isigaje na Espanyol Barcelona basangiye gisagara idasiba kubagora rero ico rero nico gituma uvuga uti omwe Barca nayo garagara nka equipe isumba Madrid cyane muri no saison mugabo izogitwara yagikoreye iracafisa akazi kenshi bibaye na ngombwa yuko basamara hari naho possibility yuko gihosha iracariho mugabo turabizi yuko amahigwe menshi byo kuri uravye aba babiri ko bameze jewe nubundi gikombe nakibona kwa Barcelona kurusha kwa Real Madrid ino season nuko rero umugwa FC Barcelona urereka ati Real Madrid ati ni mutekane twebwe igikombe turagitwara kiba rero urumva yuko batwaye igikombe bibiri Blaze avuze ati ko mugabanya Blaze ngo ko mugabanya tubatsinze kane inshuro zine wakuyemwo muri pre-season ya bibiri kuri kimwe nuko rero Real Madrid iravuga ati nta kundi birabaye ariko hari yacu amena ati celebrate baryohewe nk'abantu berekana yuko tuzodosa gutsinda ariko tuzogaruka rero ntawo bizi nyakumbe bashogaruka ariko ni Real Madrid ureka yuko hariho byinshi bitariko bigenda neza murazi yuko baherutse kuva muri Champions League hama baciye batakaje kino gikombe FC Barcelona yavuga ati iki gikombe nico kizotu kuduha inguvu zo kubura yuko bya bikombe bitatu byose kwa kwitwara ntawo biza ariko haracasigaye ibindi bibiri haracasigaye La Liga haracasigaye na Champions League nuko rero isaha 5 zirenze ko iminota 24 reka tudatevye duce ku yandi amakuru yandi bo hari kintu tutosiga inyitwambero no witwa Clovis ari ya Mukamenge agize anyibukije nyifato mbi cyane ya Rudiga kuko iyi match abihutiye kuryoherwa hari ibyo batabonye abakinyi nka bane baronse abakinyi batatu Rudiger Vasquez na Vinicius na Carvajal na Carvajal nawe mbona amazimi sitwara nawe ujya mugabo gose uri mu mvune uva mu bitaro uja guteza ni nko gufata serum ukayicumura ukaja gutera akavuye muri quartier kandi uzuzi kuza gutaha mu bitaro n'ubundi Carvajal abikoze ku rukino rwa Arsenal bashamira na Bukaosa none nubu yaraje harya Rudiger we yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ati
nukuri ndasavye imbabazi inyifato yiwanje mbabazi ngaho ivyo vyo nerekanye wifata nk'umwana gute hariya ibintu utabona ico biriko biravako uriya muhagarikiza uri kumwagiriza iki aturumva ibaze rero nka ziriya penalty zagiye zibanire iyo biba ari za Madrid induru zari kuba ziriko zirasekera tuvugisha ukuri byari kuba ibintu bikomeye ariko ntaco hariya Burgos avyitwamo neza ibitsindo 3-2 basa impamvu vuze penalty suko nemeje ngo zarizo nuko mbona hariyo n'abafana ba Barca bemeza bobo ko nubundi babona ko zarizo urumva habaye ikintu kibaco kitabaco mugo umufana abafise uko wewe wacumva kare umutandukanya naco rero ko ndakubwira nti kuri ibi bihe vya Madrid n'ukuntu mbona bakaze muri no misi iyo bikaba aribo bazima vyari kuba gute ntivyari kuba vyoro ntivyari korana na gato Rudiger rero yitwaye nabi cyane bavuga ko ari ibihano bikomeye cyane bashaka kumfata nuko nyene nabonye Madrid nayo iriya pressure bagira irabafasha ukuntu nabonye batinya rimwe na rimwe kubakorera kuko uyu Rudiger muri UEFA bakina na Arsenal hari ivyo yari yarakoze bibi contre Atletico Madrid bimwe by'ukwereka ibimenyetso bibi muga UEFA yaratinye kubahana bavuga ati ntitwosispanda bakinyi bane buca bakina match iri important nkiriye baba attention ngo ntimuze mu bisubire mugaraba ivyo yarayasubiye contre FC Barcelona nawe yarabonye yuko ivyo yarayakoze aragaca mutwe buca yandika ku mbuga ati ndasavye imbabazi ibi nibi mugabo ntibibuza yuko vy'ukuri bashobora kuzokwica bakavuga bati warenze hanira kuko benshi batakuvuga bati inyifato iri kwiraba mu burongozi itanguye gushika no muri vestiaire none erega umwere uvuye bukuru kabisa rero vyumvikana ko ari ikintu ciza na gato